First, let me say to you, kuring inzo mu buzimu hari. Ndumva ngingiwe umwana mu bibero kwa nyina, ibyacu twabigize ibanga, niba bibo dutega imanga. You the king and I'm the queen, African boy you so romantic. Yana bon urarihama bakagukorera akazi bon kuba postinga Big Fizzo bon si vyahatari d'ailleurs why mu postinga ba Chris Brown why mu postinga ba Davido ba Wizkid pourquoi tuto postinga biwacu tukaba donc umuntu akora neza tukabivuga Big Fizzo ndamu postinga because il m'inspire ouais no muri gend n'umuntu afise ibikorwa kabisa afise sinzi ego collabo yanje bisade mvuga ati Near Big Fizzo. Hello dear friend Wandahasi TV umeze neza urakomeye Elma Love mwari muko bisanzwe I'm good I'm okay yubu mwisenje muri mutu nkizi nezerewe cyane neza ko umuntu ari iruhande yiwanje tasanzwe araza kunezereza uraza kunezerwa mbese nani bagiye kuramusa mu kirundi cyo cyabona kuramukije mu kinyamazuru umeze neza oraho ego ni bazaniza nuko bimeze no musi rero ndagyewe Elma Love muragarutse ati Elma Love ko nezerewe kwaje amenga arika dukinira comedy ari kumwe nande adufitiye iki ibyo mfise no musi ntibisanzwe biraryoshe cyane ndanezerwa ndi kumwe n'umwigeme mwiza asanzwe karakora neza muri plus 257 aho mvuga ati ni 2 mu kirundi cyacu ariko arakora umuziki wiwe neza nawe si wundi ariko imbere ko avuga izina giwe cyangwa ngo tumuramutse ifo ko banza a present icwi giwe kugira ngo mumwumve ko agiye no musi ebana nta majambo menshi ifise no musi nkeneye action ego ikaze ni ryawe mukundwa mukobwa ukunzwe n'igihugu ndetse ukorera igihugu cyawe neza. First, let me say to you, kuring inzo mu buzimu hari. Ndumva ngingiwe umwana mu bibero kwa nyina, ibyacu twabigize ibanga, niba bibo dutega imanga. You the king and I'm the queen, African boy you so romantic. Yep. Ikibazo mu mabare kabisa imbere ko ndanamubaza izina giyo ngo abatamuzi bamumenye you have a boyfriend? Ego. Naho rakugora kwako kaje uri kuraririmba ati mon cœur no musuntu ryama vraiment je utandirimbi. Antuko cyambaye ko batangoye none gashaje ngenda kugora. Wallahi je ndakurahiye ko je nkawe dukundanye ibyo bari obligatoire mbe ko njyama wo ndirimbira nkasinzira kuri phone wow bikaba fresh so ego tubandanye kubata kuzi witwa nde kubatanzi ni Sherine Rock no kubanzi ni muririmbyi kazi wa Sherine Rock ego Sherine Rock rock gisigura iki rock bisigura urutare donc une roche mu gifaransa umva igifaransa bacabimenya ndatse ego Sherine Rock no muntu ki muri rusangi muri plus 257 amazige kingana gute afite ibikoko biye Sherine Rock no muririmbyi kazi w'umurundi kazi apart yo kuba umunyeshure no bandiko novuga ndiko ndakwiza imyaka ibiri nsohora ku giti ciwanje ego mu myaka 2 Sherine Rock yafise indirimbo zingana gute eske ukugenda kwe kubikwa vyiwe kuri we arabishima canke ntibiragenda neza ku buryo uvuga ati biriko bimera neza aho nshaka kugira sindahagera ariko mu myaka 2 ndafise indirimbo nyinshi ziwanje zine nizo ziri kuri channel ya YouTube yanje n'izindi nagenda akora n'abandi ego muri zo ndirimbo zine indirimbo maze kuvuga ati indirimbo yansohoye benshi bakamenya ni indirimbo iyinya kubatayizo bayiri indirimbo iye indirimbo yitwa Dance With Me ego Dance With Me ego dushishiza ukati ego no musi nakubwira no musi ni vibe gusa full vibe tufurahi waze unabaza ni icyo giza pana kwa ruji kwayo sanga rugenda rugeze gusa nanyo no musi ndabaririmbira turahana akapela niyo nyene nayimeje kubaririmbira mugende mirondeye kuri channel ya YouTube muyumvirize yose irameze neza itwa Dance With Me by Sherine Rock ego ariko nanyo no musi ninabaririmbira muze kuyanganza kubaririmba indirimbo ndati ego Sherine Rock yibona hehe muri deza ariko arakora bivanye no kuntu abona murinde we wakazi uri kuragenda muri 2 ans hari ahantu navuye hari naho ngeze hari naho ndiko ndajurumva aho narindi avant 2 ans so nkiri donc nivyo gushima
biragoye cyane kubona umukobwa ari mu kazi ka music mu gihe benshi mu kibano bavuga yuko umenga yarataye inzira twamye tubimenyereye kuva kera bakamwita malaya canke ibindi ayandi mazina menshi agenda amuca intege kuri Sherine Rock ivyo bintu byo bimeze gute ngo nta kintu na kimwe kigoye mu gihe waje ufise impano mu gihe waje ufise objectif yawe ushaka kugera uzushake ube umukizwa bazokoma bavuga tujya arigirisha uzugire ntazokoma bavuga tujya arigirisha ariko mu gihe waje ufise objective vraiment nta kico kubuza nta kintu na kimwe uzohura naco kicoroshe ku buryo bwaho wogenda direct ariko mu gihe ufise objective ça va aller. Yes, Bifes on the floor yaraturirimbiye ati umukobwa aje muri game ari mushashi cyo bamwakiriza ni imbanyi. Eske kuri Sherine Rock ibintu vy'intambamye ahura navyo mu kazi kiyo ka music nabo basangiye ubumuga canke boba babuhurizamo no vuga nka producteur canke abarimvye bagenziwe ndetse n'abajournalist binavuga ati je ibintu mpura navyo bikantera ishavu bikambabaza bigatuma umenga noheba uwo mwuga nibi. Nta kintu na kimwe coza kimbwira yuko noheba no mwuga because aho nkeneye kugera sindahashika. Hama Bifese yaririmbye kujya peut-être arafise exemple imwe canke zibiri abakobwa baba yarabonye yaraje mu muziki y'amacara vyara bica bigenda ukundi uko vyogenze ariko n'abatari mu muziki ndibaza mu mama mwabibonye birashika bishikira bose donc sinzi. Yego nashatse kwaza kuri Sherine iyo insolite ntera gushikira ngo umuntu ugena umusabe ikintu akakubwira ati je bana kugira ngo ya iPhone ya mbiri. Bon nta biranshikira uretse yuko naho vyonshikira vuma wa wihenze cyane because since uri seriyo ko atacokora sha non quand même oya ntabyo nokora because shifse donc ndabizi yuko mfise impano nta kintu na kimwe cotuma mpababuka ku buryo bwaho nope. Impano yonyene iridandaza rya umugisha w'umuntu ntugira nanjye ndabiguhanuye vraiment umunsi bizoshika ntuzotibangajya ntuzotubuntu bwawe biyu bawewe ukore wiwe mon cher nimba mutazi ikintu tala nimba mutazi ikintu tala vraiment mukimenyere ko umugabo afise talent nini cyane isa idasanzwe kandi itandukanye ni muri ko murabona ngaha ko mumumva aririmba we cyaje ndabaze kumviriza indirimbo ziwe neza nitonze sigira kwirondera no ego jeje ngiko navuze ati wow she sings so good kabisa urarimba bien good ndavuga ati ukwire support. Merci beaucoup warakoze cyane. Ego ariko rero nongere mbaze umuziki wawe ukora urafise abagufasha canke ni kugiti cyo wenyene? Ku giti cy'uwanje jenye n'umunyeshure gashaka gukora umuziki ku giti cyo cenye numva wenyene urumva ko ari ibintu menga bon ndafise uri karamfasha ndafise umuntu yumvise impano ya Sherine aravuga ati reka ngira ico nokoze. Ego ndakunze kubona kuri status zawe upostinga ibintu vya Bantu Boy canke Big Farious muri rusange eske ho bariho imigenderanire yihe hagati ya Sherine nabo muri Bantu Boy? Urakunze kubona Bantu Boy bof ni kubera yuko indirimbo yanje sinovuga indirimbo imwe canke indirimbo ndimuku zana niho nazikoreye donc nico ngira murakunze kubona ndi muri studio sinzeko. Ego ariko ko ari uri muri studio ni bisigura yuko ucu ugira ubuntu atari mpaka na status unakona post ifisa kifanya kusha post kusha post kuko bawage wapeye uri peye barifanya kazi meisha. Na bon urariha hama bakagukorera akazi bon kuba postinga Big Fizzo bon si vyahatari d'ailleurs why mu postinga ba Chris Brown why mu postinga ba Davido ba Wizkid pourquoi tutopostinga biwacu tukaba donc umuntu akora neza tukabivuga ariko tukaguma hahandi nyene umenga ni muri ya cercle nyene bon si hahandi nyene en fait biravana hari gihe usanga ukavuga ati Wizkid aranyanspira ugasanga ndashize ko night karirimbo kiwiwe ndagizene Big Fizzo ndamupostinga because il m'inspire ouais no muri gend n'umuntu afise ibikorwa kabisa afise sinzi ego ni yes collabo yawe yibisazi witeze muri kazoza kawe ni yevuga ati jewe ndaviza kuri uno muririmbyi. Collabo yanje yibisazi mvuga ati ni ya Big Fizzo. Big Farious nari ndabizo ko katawundiza kumubwira bon ego byo bon sinocha mvuge abakora neza ni benshi uvuga ati umuntu arifuza gukorana nabo ariko Big Fizzo ndavyifuza kabisa yifuza cyane. Ego nta ndirimbo uvuga ati nditeze gukora collab n'umuririmbyi runaka wo Burundi apare yabagiye baza kubwira ati ingo ushire vocal yawe mu ndirimbo yanje no vuga ati nditeze kurondera umuririmbyi runaka muri no misi tugakorana collab. Ibikorwa ni byinshi cyane byo ndiko ntegura ni byinshi kabisa Imana idutize ubuzima gusa
ego nimba atari banga who is in the band reka tubigire surprise reka muzomubone no ariko bakuzi banda TV mumfashe basi muri comment mumugire kubera ko mbo biratuma umukunzi avuga ati ndarindi indirimbo ya Sherine nanaka akishara yishashaye kabisa bati isohotse ebana mon cher ni mumanze mundindire je nyene ngaruke kanda pana muri dance film ngaruke ukundi kuntu rero vyahatari biri different nibindi navyo muzobimenyeshwa mu nyuma sure neza cyane ego twitegeye ko ibikorwa ugiye gukora bizoza ari audio gusa cyangwa ibizoza ari audio video nko tumaze kubona ko indirimbo z'ubu onya zigenda ku muvuduko mwinshi ko strategy igenda ihindagurika iyo ukoze audio nikora neza cyane gusumba iyo urekuye video muri rusange oya reka ndabizeza ka video kameze reka sindakita ka video uru video rumeze neza cyane ururimbo rumeze neza cyane mu misi si rumwe si zibiri reka tubigire surprise ariko vyiza cyane video mu misi mikeye ariko rero mbere yo kumaza ibindi bibazo je ndagusavye umubanzo unyongera kandi kaje kabisa subire nje muri mood wow yes bakuzi bandati bidusubije muri mood kabisa yeah okay kukwikausha nibigikunze natahuye kwa je waremewe ndaje mu rukundo rwawe je ndumva ndemye ndaje iruhande yawe ntushaka kwibera oh niyo nshaka kwibera nawe yo kurahinda kubakapera wako nanje akajunda gafise hanchije mu babara ariko Sherine mfise amakuru avuga neza ko wigeze guca muri mu bufasha na kwa King Plata ayo makuru yo bari yo canke siyo nimba ari yo nigisha tumyuva kwa King Plata ugakora ubundi bintu canke uracari ayo makuru niyo ariko byabaye ngombwa yuko nunguruza sinzi byabaye ngombwa yuko nunguruza nka ego kunguruza ko umuntu hari bica mu nzira zibiri inzira nziza canke inzira mbi yo kutumvikana bivanye n'ibintu runaka oya ntabwo ari inzira mbi na gatoyi twari like une famille kandi n'ubu niko tukiri sinovuga ngo ndagiye kumubwira ati mfasha kano kantu areke kubikora malgré que nunguruje nkaba nokorera handi byabaye ngombwa urazi ko dans la vie faut que on avance mu buzima umuntu ko aratera intambwe ntaguma ari hahandi ariko nimba atari banga Sherine yungururije hehe ko nahandi twarahamenye tukira nahandi yungururije Sherine tumenye cyangwa bari mu gusha muri Bantu Boy oya Sherine ahora akora indirimbo kwa King Plata muri Best Way Record right now yo ndi mukuzana iri muri Bantu Boy ni kuvuga sinzi aho nungurije ça veut dire abasigaye bagufasha ubunya pare ya Best Way Entertainment abasigaye bamfasha reka bibe ngombwa yuko twoba kaoka today sure ego ya none nk'ubunya ugukunda avuze ati bamubwiye ati mbwira amateka ya Sherine umubwiye Sherine wari wumva hari ibintu cyabura byinshi reka nibyaba ngombwa kabisa muzobimenyeshwa right now reka tuvuge a part Sherine ibintu byiza agiye kuzana ibintu by'ibijana ego none nkuraze ko ndagufana kandi nkubura bako onye ibintu byinshi nkaje nk'umufana yo wawe reka je apare ko ndumumenyesha makuru ndi n'umufresh amakuru yanje uzamenyesha pore kuno musi umenye ivyuno musi je nawe uzomenya ibindi ivyo byose mwifuza kumenya muzobimenyesha mu gihe kibazo ndahari kubgari ego Sherine ikintu kimwe kimaze kumubako mu muzika akavuga ati wow kizotuma ntahagarika niki kizotuma nagarika bon deja kuba nokora karirimbo nkabona karageza handi hantu la façon dont mon intege ukuntu mubikora mu comment hari abantu banashikira bakambwira ati vraiment courage vraiment ikico kintu kirantera intege cyane bigatuma guhagarika navyo no kwiyumvira ego ariko ngaruke gato yo kuntu gikomeye cyane kuri music y'umuntu ndashaka kubaza ati promotion ibikorwa vya Sherine ku ma TV online canke amaradio n'abandi bafite amateleviziyo atandukanye promotion ziwe byifashe gute eske biraba neza nko kabyifuza canke nibiramera neza kugira ngo ibikorwa vye bitangazwe bishike kure reka mvuge yuko ndashima uko biri seulement yuko uko ndabyipfuza umuntu donc nifuza byinshi sana byinshi birenze bon hapana birenze nifuza byinshi nifuza kuba noboneka ku ma TV menshi atandukanye pana yo ngaha gusa yo hanze bon gusa
molo bizotse. ariko nturanyishura neza ikibazo promotion zawe zimeze gute uravyishimiye imeze fresh canke hariho akagihaze kataragenda neza nico nyene mpejeje kukwishura sinovuga ko hari akagihaze uko biri ndabishima ariko aho nifuza kugera ni kure cane aho nifuza kuzoboneka nimbari sana ni hariya donc Loko nta problem ihari kubajejwe promotion kuri wewe barabigukora fresh urabona yuko no munsi wavyumvira ati Serine vraiment kompane we kandamuhamagare nabandi hariho nabandi ahora yumva akavuga ati reka Serine no munsi ki uko nyene donc ndabishima ariko netwikaho Sherifo ko ebana hari gihute tukimene kabisa kugira ngo twende tuko fresh tuko sawa utakwa promotion mveti bana eje bankozeho kabisa na bidi ndikuite ngo ndabavuge oya hapana bavuge ariko bavuga ati vraiment mbosi bien nubwo bamfasha c'est pas tout bien canke birahagije genda ndashima bibakiye tu ivi oya ntibihagije bon ashobora kuba atarumva bon ngira bararindira igikorwa gishasha kugira ngo bavyuke bose ico nico nari nkeneye sasa ico nari nkeneye ubona bavyura nawe uzabusanga bagarutse Serine vraiment John kawaida urabizi ukitoa tuwe bana sinovuga yuko hari mwabo je ngo batariko bara oya benshi ni murindira igikorwa cyanje gusa ndazi nzobavyura mwese nzoba ego igikorwa cha Serine tukirindire ryari muri kino giko je mazi imisi ndanyotewe kabisa ndanyotewe bon uranyotewe genre nyotewe amazi nyotewe sinzi so sikera cyane sino kubwira ngo ni le 40e ni le ariko vraiment nta ibintu byindwi nyinshi zisigaye vraiment wow very wow nimba atari banga kari mu yose orakitwa gute tubasaga pera kiyo ndirimbo basi tuwe turaje mu buryo tuvuga ati this one is gonna be fire waze numva yuko no bandabyije none reka ndabica hariho urazi umuntu ariko arateka ama agahonja agahonja bariko yumviza neza ko no bariko yumviza ko umunyu wakoze ibintu bimeze gute nanje ndacumviza hariya yuko umunyu wakoze genre kugira nzoba serve ikintu kimeze neza cyane ariko bon umunyu warakoze bimeze neza vraiment ni nk'emesi ngahe gusa ntuzo ko kujaburira umuntu bibaho ne mu mico y'ikirundire barahonege jambo kujabura ryaje kugira ngo yene rikore tujaburire katoyi gusa nubwo kubaga ka 20 seconde basi 30 seconde basi please ego reka ndabigira ibanga ntavyo noshobora gukora right now mu ndinde nigiye gitoyi cyane gisigaye nkabazanira ikintu kimeze neza ikintu gitetswe neza gikanaze niba okay basi video yakozwe nande video muramumenyeshwa mu vuba turazi neza yuko abantu basaba bakora ama video ari professional turabazi nitwa mu wow this one yes umuntu yayikoze arazwi arakora neza nawe nyene muramubona mu miss yes bakuzi banda TV yo ndirimizo ari collab with me you know Twari collabo with me tuzokora iho kimeze fresh kuri ryaje bijyanye mu mubirije ngani ko naba nduka manuka izabiri fresh ego Serine aka jambo kanyuma sa n'ubusozera ikiganiro kuko nipfuje neza ko nagushikana kuri ndative akakumva impano yawe utarakumenya no munsi ndetse atangariza abandi ko yumvise umukobwa afise impano afise iju vraiment ari wow so sexy ego ikintu cyambaza ikintu umva ko usaba abanywanyi b'umuziki ndundi muri rusange muri no mwanya niki ikintu no basaba nuko mworushiriza kudushigikira kugira subscribe kugira s'abonner ku ma channel yose ashoboka Instagram Facebook bon izishoboka zose ni Serine Rock mudushigikire mu partager mugire subscribe mu comment ko mwavyumvise ico mwifuza mwoterera je vais lire kandi ivyiyumviro vyanyu birakenewe cyane ego nico numva no basaba ego tuje mu kibanza cha TikTok question TikTok okay you ready I'm ready are you in love ego nimba tayibanga utubwira izina ryo ukunda oya ni impamvu itumutavuga ukunda ni mukunda koko kandi bituzi ko ikiza kiraratwa ikiza kiraratwa ibintu bon mbona umenga ntibiri ngombwa ntibiri ngombwa ariko nihagera ngira alphabet mwitangura y'umukunzi wawe imwe alphabet yonyene navyo nokora bakuzi bandati bishakini usanga afise benshi ugasanga uyizi nawe yizi nka L bon wapi sito onye numwe rudende kabisa gusa mvuze ngo mwo chaboye none reka ba hariho Alex hariho Arvin hariho reka ndamu ntacyo reka ego Serine ndagushimira cyane kumwe y'abamana yo murakaze cyane sinasubira nkagusezera ko cyanya ko nakora mu kijanye neza nagusezera neza kabisa nsezera rero acapella of course reka
Ba reka mugende kuri channel ya YouTube. Turagenda ariko ni uturungika ni uturega uko kuntu ntera umuntu utuma mvuga ati wow mena ifoko ngenda. Ba usinyache baby baki na mi wache waseme wakichoka watanyamaza. Ego mugende kurondera ni sharing kuri YouTube. Sikwachi baby tacha waseme. Merci beaucoup. Ego murabaza cyane abakozi ba TV murabona ko ikiganiro cyari kiryoshe twishimye yari full happy kabisa vibe yari imeze fresh nkuko natanguye imeze fresh ndangije imeze fresh umwigeme turi kumwe yatubwiye byinshi wari we yanatumenyesheje ibikorwa afise ingene bingana ndetse na projet afise aravuga ko vuba cyane araba igikorwa kimeze neza kandi gishaki iki cyawe nyine ariko après yaho azosohora collab ari kumwe n'undi muri bitaramenya neza wari we kandi adashimye kumushira ku mugaragaro ko twitege zo azobari umustar kameme. Wow, of course. Kai ndakwibye maneko yuko uwo muntu uzoza nazo bari avuye muri Bantu Boy cause narabonye ko urabitaho cyane. Bariko Bantu Boy Music, Big Farious Mwen Desire iteho uyu mwana w'umwigeme kabisa ndazi yuko ufise umutima wo gufasha fasha impano nayigere kune uko ufasha abandi nabo bagere kure ndetse sina Bantu Boy yonyene ndavuga muri usange abantu bose bafise imitahe babona ko bafise gufasha ingabirano y'umuririmbyi w'umurundi cyangwa umuririmbyi kazi bamushiremo imitahe kabisa. Music isaba amafaranga uyu unye nta kindi akeneye impano arayifise umutahe wiwe wagahogara ufise ariko abuze umutahe wiwe wagafaranga kugira ngo bikorwa bivuye bikere kure so kono nero nuko nyene aho renda kwamamarije wako na biyegere ifo payer cyane. Ego je nanye ndabashimira vraiment kugira subscribe like share na comment kuri Nda TV mutibagirana kandi no kuri Sherin Rock mugire subscribe na like ku bikorwa vyamaze gukora kugira ngo muze muronke notification z'ibiganiro vyiwe canke indirimbo ziwe ni ashirako mubaba mbere muna commenting mugire share musanzaze isi yose menye ko dufise umuririmbyi afise impano zirenze cyane ikaze nkimwe yiwanje yo kubazagiza mugani urayambwiye ngo mfise impano zo kubazagiza.